Bamwe ngo nibuye nyene ry'amajini naraho ngo nyene ngo abayisilamu ngo ni bakura amatunga bamwe amajambo ari menshi bavuga ho hanze dukeneye umucoreye ariko kuko ngo abayisilamu benshi bijya ngo bahuzwa n'amadayimoni ndakubaze bwana Hakimu ubundi iyo umuntu avuze ngo ngo hari ahantu batanga itunga muri iyi situation tubayemo uhereye mu Burundi n'ahandi ni nk'umugabo kandi nawe yasambanye n'inkumi umugabo aricwa ariko inkumi kubitwa inkoni ijana. Iyo rero iyo basambanye ari umugabo n'umugore bose baba umugabo afise umugore wiwe n'uyu mugore afise umugabo wiwe muri uwo mwanya babiri bose aba bompi babiri barakubitwa amabuye bakicwa. Ko ni ku Islamu upanze kandi bwana Hakimu burya amategeko w'Islamu arapanze neza. Iyo amategeko y'Uwislamu yaba ariyo ya mategeko amareta agenderako isi bitunganije taguha karorero burya amategeko w'Islamu wishe uwundi bamwice niko w'Islamu upanze. Iyo haza kuba umuntu yishe uwundi nawe bakamwica kwisa abantu baba bamwe mu banyaci bitoki bamwe iyo mvuze bamwe simvuze ngo ni bose kuko si bose bakoriyo umva bamwe mu banyaci bitoki bari barihaye ingeso yo kujya inzoka. Iyo rero batanguye kujya inzoka kugeza aho inzoka zitangura guhunga abantu inzoka urazi ko umuntu abonye inzoka yiruka rero harageza aho inzoka ibonye umuntu igirane yiruka sasa bica bituma za nzoka zica zirahunga amashamba zimaze guhunga amashamba imbeba nazo ziba zihaboneyeho wa mugani ngo yebwe ingurube muyihora iki ko mukamenga igisibije ingurube muyihora iki yabatwaye iki muri make ingurube usomye ndishura nkoresheje kwanza icyandiko ca Bibiliya 11 Abalewi igitabo cy'Abalewi 11 umurongo w'indwi umurongo w'indwi avuga ati n'ingurube nubwo yuza ariko ntifise inzara ziri n'umwanya hagati mugabo ntawe yishe muri make ingurube igihumanya muri mwebwe turi kumwe ngo ntimuze muyige n'imivyimba yayo nimuze muyikoreko n'igihumanya kuri mwebwe. Ivyo rero kuba ingurube ari igihumanya ingurube ubundi jewe ingurube sinayibona ko yoba ari mbi kurusha nyeneyo ayitunze. Rero mu Islamu ingurube ego ni kizira nta mu Islamu yorora ingurube ariko kandi twe ingurube ntacyo zidutwaye my friend mwobana muri make kubana gute hari umuntu abana n'ibikoko ataco kigutwaye nuko bagahene mwobana ukagatishikagira none se ubwo je nasanga hana ingurube yagize ikibazo iri mu mutego sindayitegura nayitegura ubu yigiriye neza muri make nayigire ko mu Islamu hari Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Okay my people, hani kuri Malengo Media nkuko bisanzwe gwa rubuga gwonyene mukora kwibanezereza buri munsi bibubaka. Iryo umumva ni ya Hakimu de mwarimu nkuko bisanzwe. Oro munsi dufise umugabo muri kubona imbere y'amaso yanyu. Bakya umico y'ikirundi ngo nta magabo bavuga oya ewe ngo ari yivuga kisobanura neza. Nabanza tubwire turagwa ikaze abari ko barakurikirana Malengo Media bamenye ngo uri muntu ki. Kuba ariko baradukurikirana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku Islamu no gubatara wa Islamu amahoro y'Imana bane namwe ego hama imbere ya byose dushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ijuru n'isi segaba w'ijuru n'isi yaduhaye ubushobozi bwo kwisanga kuri uyu munsi turi bazima inyuma yuko hariho benshi bari bifuza ko uyu munsi babwera ko ariko Imana itabemereye. Uko rero tukifuriza amahoro n'imigisha by'uhoraho bihundagare ku ntumwa n'abahanuzi bo n'imiryango yabo eka no kuri abo bose bazobakurikira mu kugera ikirenge mu cyabo kugera ku munsi w'imperuka
dusaba uhoraho adufashe kuba muri abo. Allahumma amin. Mana yakira ubusabe bwacu. Ego nk'uko uyu munsi twabagendeye kuri iyi Malengo Media, mukaba mutubwira izina ryacu, twitwa Abdullahi Saifullah. Bikaba bisobanura iki bwana Abdullahi Saifullah? Nabivuze neza kwanza. Abdullah bisobanurwa ngo umukozi, bisobanurwa umugaragu cyangwa umushumba w'uhoraho Allah. None yivuze umushumba ni nk'umwungeri ndakeka cyangwa n'umukozi. Nukuvuga bavuze abdi nukuvuga ikiremwa cy'uhoraho. Nukuvuga ikiremwa cy'uhoraho. Iyo uri kiremwa cy'uhoraho, uhoraho gukoresha ibyo ashaka. Ariko abdi ushobora no kuba umwungere, ugashobora no kuba umurinzi, ibyo uhoraho gukoresha ibyo yishakiye. Hama abdi uri umuyisilamu cyangwa uri umukristo? Cyendo umuyisilamu pe. Uri umuyisilamu? Ikigaragaza ko uri umuyisilamu ni giki? Ikingaragaza ko ndi umuyisilamu nukuba ndavyemera icyambere. Hama ikindi nacyo kuba uko ndi n'ishusho giwanje riragaragaza ko ndi umuyisilamu nubwo utambaza. Ishusho yuvuye ishusho niko ufise ubwanwa bwa kigabo no kwambaye ikanzu canke uko ubibona umbona se nk'umukirisu cyangwa umbona nk'umuyisilamu? Abakristo bo muri Arabie Saoudite ntibambara amakanzu bo. Umukristo wo muri Arabie Saoudite ubundi bijya ibyo ntacyo nabivuga ko muri Arabie Saoudite nturagerayo, nibyo wumva ntacyo nibyo wumva. Kwambara uwisilamu no kuvuga umwambaro wo kwambara ikanzu, ukambara n'inkofero, ugatereka ubwanwa nk'uku kwanje, ni bimwe mu bendera zigaragaza uwisilamu. Ariko bwana Abdullah, naguhamaye ngo duce imizi, tukomeze tuvuge, tuyage byinshi, tubwira abadukurikira kuri Malengo Media bamenye ubwisilamu niki, kuko no munsi ntanguriye ku mushehe Johnson hamagara mu pastor batubwire, maze ikindi gihe ndabahuze batubwire. Uno munsi tugomba gusobanukirwa ubwisilamu, tubaze n'ibibazo abantu tumaranye iminsi tugomba kumenya. Mara numva ngo hari inkingi zitanu. Tubwire mu ncamake, mu majambo make nko masegonda 30, izo nkingi nizi. Okay, nukuvuga wavuze uwisilamu, ngo uwisilamu niki? Uwisilamu huwa al-istislam lillahi bitawhid. Iyi ni insiguro ijambo Islam. Kuvuga uwisilamu, al-islam huwa al-istislam lillahi bitawhid. Uwisilamu no kuvuga ni ukwishikana kuhoraho wenyene utamubangikanje n'ikintu na kimwe. Kwemera kwishikana, kwemera guca bugufi, kuganzwa n'amabwirizwa n'amategeko y'uhoraho udaciye kubiri nawe, utamubangikanje n'ikintu na kimwe, nibwo uwisilamu. Hanyuma uwisilamu nibugizwe n'inkingi. Iyo bavuze inkingi ni ibintu bifata bituma ikintu kibaho gishobora kugira gute kurama cyangwe kuramba cyangwe gukomera. Ukuvuga rero uwisilamu inkingi zabwo ni inkingi zitanu. Izi nkingi zitanu, ya mbere ni shahada. Shahada nukuvuga kwatura, kwemanga icyese, ukemeresha umutima, ukaturusha ururimi ko atayindi Imana ikwiye gusengwa kwisi no mwijuru kirese uhoraho Allah wenyene rudende. Ukemanga ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Muhammad Imana yamutumye inyuma y'intumwa n'abahanuzi, niwe muhererezi w'intumwa n'abahanuzi. La nabi badahu, nta yindi ntumwa inyuma ya Muhammad sallallahu. Nukuvuga iyi ni inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri aqimu sala, guhagarika amasengesho, yani gusenga gatanu ku munsi, amasengesho y'itegeko. Hama icya gatatu zaka, gutanga zaka, gushikanira uhoraho, gutanga amashikanwa, gutanga bimwe mu mitungo, bigira 10 bivuye mu mitungo bavyita bigira 10, ariko twebwe tuvyita zaka. Iyo tuvuze zaka ni kigabana umuntu atanga akuye mu mutungo yamaranye yarondeye wamaze umwaka, niyo bita zaka. Cyangwe no gushikanira Imana isadaka bisanzwe, ariko ubundi nkengi ngaho ivuga zaka. Iyo bavuze zaka baba bavuze yuko ari umutungo wegeranije wamaze umwaka wose, amafaranga yamaze umwaka wose, cyangwa amafaranga cyangwa iyindi mitungo, ivyo kurima no kwimbura. Rero ivyo
nivyo utanga mu mitungo yawe. Hama inkingi ya kane ariyo bita zaka, ya gatatu. Inkingi ya kane asuyamu shahru Ramadhan, kwisonzesha mu kwezi kwa Ramadhan, kwisonzesha ukwifunga mu kwezi kwa Ramadhan. Hama hagacabaho ya gatanu ariyo ya nyuma alhajul baiti liman sata'a ilayhi sabil, kugendera kugira umutambagiro cyangwa se urugendo rutagatifu, kugenda gusura, kugendera imaka, inzu yubatse na sekuru wabemera Ibrahim be n'umuhungu wiwe Ismail. Hama ukagenda imaka guhija, aribyo bita guhija. Iyi ni nkingi igize inkingi zitanu z'Uwislam. Ariko dusubire kuri mwe ya mbere gato, ni kuki musenga gatanu ku munsi atari gatanu, atari 10, atari gatatu? Okay, igituma dusenga gatanu ku munsi ni kimwe mu mategeko twahawe n'Uhoraho. Uhoraho nivyo yagize kubitegeko. Hanyuma ukacuba umwe n'umugenzo mu ntumwa n'abahanuzi. Gusenga gatanu ntabwo ari vya abayisilamu batanguye abo ku gihe cya Muhammad sallallahu wenyene. Hariyo n'abatanguye n'inyuma n'imbere ya Muhammad, nabo basenga amasengesho. Ariko amasengesho yabo nubwo umuntu yasenga mu gatondo agasenga no ku mugoroba byaba birangiye. Itegeko ryo gusenga amasengesho 5 ibi vyaje kubitegeko kuri ummati Muhammad sallam, kubayoboke bo mu kiringo cyande cha Muhammad sallam. Kuvuga umuntu wese ari mu kiringo cha Muhammad sallam w'umuislamu na cyane cyane amwemera akanamuyoboka, ategerezwa gusenga gatanu ku munsi. Ni itegeko, none kuki ubushake ni itegeko. Kuki abasenga igihe alfajiri bagasenga kubera kibada, kubera ko umuntu asenze saa 2 agasubira saa 4 agasubira saa 8 agasubira saa 10, amasengesho ntiyemegwa? Amasengesho twebwe ntabwo mu Islamu ivyo dukora tubikora twisunze amerekezo. Amerekezo nayo nta handi tuyakura ni ku ntumwa y'Imana Muhammad sallam. Ariko noneho ufatiye kuri isengesho ryo mu gatondo ryo mu bucagacagu, iri sengo ari ryo salatul fajr. Iri sengesho rya al-fajr ntiryabugaragaye kuri Muhammad wenyene, no kuri Yesu usomye Luka 1:35 haratwereka neza nihenze, haratwereka neza ko ngo avayo arasohoka mwijoro rishira ubuca. Yani Bibiliya y'ikirundi ivuga ati mwijoro rishira ubuca aravyuka arasohoka aja gusenga. Bibiliya y'igiswahili ivuga ati hata al-fajr. Al-fajr rero ni cyarabu niyo yindi tuvuga salatul fajr. Ati hata al-fajr mwijoro rishira ubuca. No kuvuga mwijoro, iyo bavuze mwijoro rishira ubuca ntabwo ari saa 2 saa 3, ni mwijoro nyene hajya al-fajr, hajya mu mutwenzi. Niho abayisilamu mu yindi mvugo abatara abasilamu bavuga ati kuri wa kibaru adhani iratoka, ubwo nyene umuntu ayimenye agaca vyuka akaja kwambaza no gukengurukira uwamuremye mu mwanya yamuhaye umuka, akisangamo umuka w'abazima. Iyo swala al-fajr. Urumva rero ko atari umugenzo wakoze abayisilamu bakino gihe, eka n'abayisilamu bakera babaye imbere ya Muhammad sallam. Kubona kubera iki uri kuravuga amajambo y'Igikristo, turabisubira ku mugabo nyuma. Reka nongere mbaze, muraja guhijinga ngo hari ibuye rihari, iryo buye ni buye bwoko kiko n'abascientiste vyabagoye kumenya ngo rijya buye ngo ririrabura, bamwe ngo ryavuye hejuru, abandi ryavuye, abandi ngo ni ryagishetani, rijya buye muzunguruka hari anye, rijya buye hari umuco urifize ko iryo buye burya icyo utazi urabaza. Niyo mpamvu umugani w'ikirundi icyo utazi urabaza. Ariko rero ikibabaje ni uko umuntu icyo atazi yakagombye kubaza, ariko hariho n'abandi batabaza ahubwo bibwira. Ni niyo ngorane rero. Iyo aba bantu ibyo batazi baza barabibaza nk'uko bibaza, ariko ntibibwire, byari kuba byiza kurusha. Nukuvuga iki kibazo cyangwa se uru rugendo rwo kuva ngaha isi yose, na cyane cyane muri iyi misi, iyi misi nyene turimo ni misi yo kujya gukora umutambagiro mutagatifu. Ni Kinyarwanda ariko mu Kirundi n'urugendo rutagatifu. Nukuvuga urugendo rutagatifu rero nukuvuga nukujya gukora
kuja ariyo bita hija, uryo buye uvuga ni ibuye ryirabura koko. Ariko rero sinzi uko kwirabura kw'iryo buye iyo mwe mumvise ibintu vyirabura muvyita gute? Bamwe ngo ni ibuye nyene ry'amajini araho, ngo nyene ngo abayisilamu ngo ni abakura amatunga, bamwe amajambo ari menshi bavuga hanze dukeneye umucoreye. Ariko ngo abayisilamu benshi bijya ngo bahuzwa n'amadayimoni. Ndakubaze Bwana Hakimu, ubundi iyo umuntu avuze ngo hari ahantu batanga itunga muri iyi situation tubayemo, uhereye mu Burundi n'ahandi, ninde yosigara? Johnson ngira ngo we ntiyogenda, Johnson ni wogenda. Muri ibi bihe turimo habonetse ahantu umuntu yagenda akabona amafaranga, ninde yasigara? Ibi ni ibintu we nka Abdullah, umukozi w'Imana, wogenda ukumva ko amafaranga yanduye. Mu kuvuga abantu bakura amafaranga mu nzira nyinshi, ariko igikenewe ni amafaranga man. Ndazi neza umunsi abakirisu bumvise kwimaka hari amahera, bose bajayo kuyatora. Bajayo pe kandi bumva ko ibintu by'igishitani. Ariko rero hari ikintu ngaha kindi wamenya. Burya Bibiliya ibivuga neza ati hari ibintu uhoraho yanka, hari ibintu bitandatu uhoraho yanka, mbere n'indwi bimusesema gose. Ati icyambere yavuga ati amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma. No kuvuga rero iyo bavuze ururimi rw'ibinyoma, izi ni strategique zagiye zirafatwa n'abantu bamwe baharanira inyungu zabo mu kwigisha abantu no kubereka ko abasilamu basenga amashetani. Ariko abasilamu ni idini y'amashetani, ni idini y'abantu babi, sawa? Ariko abasilamu n'ababosi kugira ngo berekane ico ni ngombwa bagikoreshe muri systeme y'intambara y'amajambo. Ubundi abayisilamu nibo bagisinziriye batarabona iki kintu. Hariho umuntu agukubita ikofi cyangwa inkoni cyangwa ibombe cyangwa urusoro, ariko akakubitisha amajambo. Aya rero ni intambara yagwanywe kandi maze ibihe abantu bigishwa ko ubusilamu ari bubi kugira ngo bikunde abantu ntibayoboke ubusilamu. Ariko rero je ndavuga ni ubundi hari abantu bameze nk'ikibaho, blackboard, urubaho, tableau noir. Hari abantu bameze nk'ikibaho mu ishuri. Bwana Hakimu, hari abantu bameze nk'ikibaho mu ishuri. Ikibaho mu ishuri ntabwo kimuka. Umunyeshuri araza akimuka. Oyabocimura. Agahera mu wa mbere. Raba nkakiriya bwana. Raba kiriya twocimura kigera. Wapi arico mu wa mbere kiguma mu wa mbere. Hariho rero bya blackboard usanga bavyanditse kunuze kubibambazi, babishize ku gihome. Bijya nivyimuka. Ariko dusubiye inyuma kwanza bwana Abdullah. Pardon. Nukuvuga iyo bitimutse abanyeshuri baragira gute? Abanyeshuri barimuka, vyo biguma hajya. Kuvuga imvugo zagumye zivugwa, zagumye zikoreshwa, ariko abantu binjira mu Islam. Twese ntabwo twavuke mu Islam. Izi mvugo twarazisanze, twazikuriyemo. Batwigisha ko abayisilamu basenga amashetani, abayisilamu ari abasambanyi, abayisilamu ari abantu. Iyo umuyisilamu afise itunga, baragaragaza yuko rijya tunga tworironka mu gusenga Imana, ahubwo afise ahandi hantu yari kuyongwa amashetani. Ariko yakomeje guca ku mbuga ngo sisi Waislamu tuna uwezo wa kutumia majini. Majini tunayatumia kufanya kazi zetu, tunaendelea kama kawaida. Unatumia jini tu, umva gukoresha amajini ngo mufisi washa bo kuyakoresha ngo yaremwe kugira ngo muyatumie nini. Iyo yavuze ngo sisi Waislamu, iyi ni imvugo ico ni kibazo yobazwa we. Ko nimba yaravyatuye akivuga ati sisi Waislamu, ahubwo yavuze imvugo ndenza rugero. Akwero kubihanirwa. Ahubwo yakagombye kuvuga ati mimi Muislamu, mimi. Akandi kabazo. Ariko avuze ngo sisi, je ndi Umuislamu ntabwo nshoboye kuyakoresha. Iyo hanze nayo mpamvu nkenye.
Abdullah navyo nshoboye kandi ni mwarimu Nturamenya n'abanyeshuri banje navyo bashoboye nuko utaramenya inzira none iyo we umva arabishoboye ntavuge ngo sisi avuze ngo sisi we nturamenya inzira ngira ngo iyo nzira ni yahe oya iyo nzira usanga udasoma neza ndi umuimamu ndi umwarimu amaze ibihe ahagarariye abandi nkaba ntaramenya iyo nzira bwana Hakimu abapantekote baramara hamwe umukristu cyangwa umupastori akaba yaramenye iyo nzira we yayimenye bigenze biti ariko abasilamu muraharira duharira gute murabambere umva kubwira kantu kamwe ubona Abdullah muri kunyumva ndakumva ni nk'abapastori burya nk'umupastori w'umupantekote hari bitamwemera kwigira ngo ariko aravugishwa ngo ariko arakubwira ngo ejo bizobuka ariko abapastori bandi b'abaliberaliste abantu busanga amadini yagezweho muri iyi minsi barakubwira ngo ntibagwara barakubwira ngo barakora ibitangaza baramugurura urumva biravana n'urwego ubugezemo ushobora gusanga impamvu utaramenya gukoresha amajini hari amasuru utarasoma cyangwa hari ibindi bintu Hakimu nakubwiye nti icyo utazi uragirane urabaza ntibibaho ibyo bintu kuvuga ibi bintu bavuga mu Kirundi qala lukama fi lughatul burundiya au kirundiya abahenga mu rurimi rw'ikirundi nibo bavuze bati ikirundi mucarabo ni kirundiya ugutuka ntagirane ntagutorera sawa iyo umuntu ashatse kugucokora ntaraba ukureha ntaraba n'icuri arakumanukora gusa ariko ikigaragaza ukuri ni uko ngo igiti cyama kw'ivyamwa nico gitebwa kwiki amabuye ntabwo nasigura byinshi bijanye n'abatari abayisilamu kuko siyo mada siyo sije turiko ndi kwishura ku bibazo bito nshoboye ku by'ubuyisilamu ariko ku by'ubukirisu wenda ubwo nanjye yaba ariyo topic cyangwa se yaba ariyo mada ihari Abdullah akandi kabazo nanjye nari kugira byinshi akandi kabazo k'amatsiko rero burya ahantu henshi mu bihugu bimwe n'ibindi by'Abarabu iyo umuntu avuye mu bwisilamu akabuvamo kama twumva ngo baramwica nivyo mu bihugu bimurimwe ngo nimba ari sharia neza umuntu avuye mu bwisilamu bavyita gute kwaza ni ku mu cyo ngeza turikanti nimba ari kwihakana kuritadi iyo umuntu ari kanti inzo nyene nukuvuga iyo umuntu yabaye umuyisilamu hanyuma inyuma akabivamo hari ibintu vyihweza mu mategeko iyo umuntu yahemutse cyangwa yataye idini imyemerere nyakuri agafata imico n'imigenzo ya gipagani uramugarura hari ibintu banza kwanza kureba uyu muntu yabikoze se abitahura ko ashobora no kubivamo kubera kuremerwa n'umuryango umuryango wiwe ukamuremera akabura stability yani stability igihagararo istiqama ugasanga birabaye ariko muri we kumbure ariyumvamo ubusiramu ni nayo mpamvu yabugiyemo ariko abuvuyemo kumvo zo kutoroherwa n'imiryango yabo ubundi Hakimu ku isi hari ikintu bita demo yaba abakristo muranwenza sinzi nawe we wambwiye ati je ndi Muislamu pardon nanjye nkwibarize ubundi je ko ndi Muislamu nawe urumuki cyogeze uyu munsi ndayamenya nkwiye guhoga ndacabaza niyo mpamvu nahamagaye kwanza shene ejo nzamagara pastor hamafata umwanzuro sawa nukuvuga rero burya no mu bukristu iyo umuntu yataye ubukristu twe twaje tuva mu miryango y'abakristu turi kumwe imiryango yacu n'abakristu bamwe ni n'abapastori turi kumwe no kuvuga iyo tumaze kuba abayisilamu twahuye n'ibibazo birebire ariko rero ikintangaje bivugwa yuko mu ibwirizwa shingiro bivuga yuko umurundi akwiye kuba kwemera uko ashatse umva kuba mu idini ashaka kuba mu idini ashaka kuzana umugore ashaka gusenga ashaka ariko iyo wahisemo kuba umuyisilamu uvuye mu bukristu abakristu bose barakwanga ivyo ni ukuri barakwanga mu bwisilamu barakwanga nabo pardon ico kintu rero banza kwanza ukibone kandi ukimenye baranakwanga bakanakwanga pepe bakakwanga burundu mu bwisilamu bakomeza gukunda hama rero ndaguha akarorero kwanza afatiye ku bukristo hama ku bwisilamu rero iyo umuntu yari inshuti yacu
atuvuyemo kandi yari mu idini tuvuga duti yari kuri haki ayitaye haki akaja muri batil nukuri ntabwo biduhimbara. Sawa, iyo umuntu yataye ukuri agafata ikinyoma wana Hakimu nukuvuga twebwe kubera urukundo tumufitiye ntihabwo tugera hariya ngo duce dufata tuce twaplika amategeko uko abivuga ngo ni mumwici. Nkene umbwira uko abivuga rero. Urumva ngo ni mumwici. Murtadi ntaciye hirya no hino murtadi au murtadina ihaki iwabo ni panga. Bivuze rero umuntu avuye mu Bwisilamu ni panga babareha. Ariko rero hari impamvu ugomba gutahura ko bikomeye Abdullah. Birakomeye nyene iyo umuntu yataye ukuri. Barumva imenga muri ko mufata abantu ku kagobero bateza gusenga. No, umviriza n'amajambo ya Yesu. Sawa? Umviriza amajambo ya Yesu. Yesu aravuga muri Luka 19:27 aravuga ngo maze abo bansi banje badakunze ko mbaganza nimubazane mubicira imbere yanje. Yesu avuze ivyo araduga aja i Yerusalemu. Wari umugani turi kumwe umugani wagutese. Abansi ba Yesu ni bande we wawugira umugani ibaze ko Petero yaciye ugutwi umusirikare ngo aho usigure Yesu bwiwe aya majambo avuye mu kanwa kiwe maze abo bansi banje badakunze ko mbaganza. Sawa, nimubazane mubicira imbere yanje. Ivyo Yesu ahejeje kubivuga araduga aja i Yerusalemu. Ntiyaciye bahamagaza babage. Nukuvuga rero twe natwe ivyo nimba ahandi bikogwa umuntu akaba yarabaye umwislamu hanyuma akava mu Islamu agaca yicwa, ntabwo ari uko. Kubera ko Islamu idini y'iwacu ntabwo ari idini y'ubujuju, ni idini y'abantu bafise ubumenyi. Ntabwo ngo umuntu wese aritadi avuye mu Islamu ngo bace bakarisha ipanga bakamwica. Si uko kimeze Hakimu. Bugiye utahuye nabi nyene utahura nabi uko nyene kubona ko wigishijwe nabi utahura nabi, ariko wigishijwe neza utahura neza. Nukuvuga rero iyo umuntu yataye Uislamu harabaho n'imisi pe yo kubanza kwanza kunamwegera, kubaza ibibazo yagize, kumwegera, kuraba neza ko yabikoza bigambiriye bivuye muri we cyangwa atari ingwara yamufashe cyangwa atari ikintu wanashaka ni inkuru yaje itari nayo. Sawa, byose ni ibintu by'iweza. Hanyuma kandi nimba rugutahura nabi naho nyene yagize ingorane, ubwo umuntu akabanza kwanza agafata igihe cyo kumwegera no kumwigisha, bigatinda bigafata umwanya muremure. Ntabwo baca bafata ngo wabaye murtadi panga ba mujahidini muri makeri. Ikindi kandi bwana Abdullah hari amategeko iyo umuntu asambanye muri Islam kugira ngo bamugenza gute? None ubundi ubusambanyi no muri Bibiliya burabujijwe. Turi kumwe. Gusa Yesu iyo bavuze ubusambanyi ni icyaha. Uvuze Yesu burabujijwe. Ushatse kuvuga ko Yesu Yesu arabimera ubusambanyi. Ntaravuga, reka mbanze mvuge. Yesu bigeze kuzana umugore bafashe ariko arasambana. Mu mategeko ya Mose byavugwa ko ufashwe ariko arasambana bamutera amabuye agapfa, sivyo? Ni yari ya Mose, yari y'Uhoraho, yari Imana, yari amategeko y'Uhoraho. Bavuze ngo mu byagezwe bya Mose ko byavuzwe bya Mose se byari byagezwe by'Uhoraho. Oya Abdullah, ibyagezwe by'Uhoraho yatanze ibyahawe Mose. Iyo mvugo n'ubundi niko oya hari ikintu bita hari icyo bita mosaic law. Amategeko ya Mose ni nk'amategeko ya leta sayimana. Urumva hari icyo bita mosaic law n'amategeko atande. Wambwire reka nkubwire yari ya Mose, reka nkubwire nanjye ariko urambwira Abdullah bimeze uko jewe uko nabikurikiranye kuko sindi umuhinga wabyo. Gusaba abantu babizi bya telefone kubwira yuko ari amategeko y'Imana yari 10, the 10 commandments. Amategeko 10 yari y'Imana, yavuye mu kanwa k'Imana, yandikwa n'Imana, habwa Mose, yitwa y'Imana, yagendera muri the Ark of Covenant, yagendera mu isanduku y'isezerano indani ari y'Imana. Hakabaho n'ayandi rero ngo Mose yandisangana
613. Ayo onye rero yari amategeko ya Mose, yari ameze nka code penale. Ni kuvuga iyo wacumura ayo mategeko ya Mose 613 yagendera hejuru kuri ya sanduku y'isezerano, mugaba y'Imana yagendera indani mu sanduku y'isezerano. Ni kuvuga mu gihe cyose wasambana waburenze ku itegeko ry'Imana, baca baraba yarenze ku itegeko ry'Imana, turabe rero code penale ahanwa n'igiki rero, bagaca baraba amwe yo hejuru rero. Ubusambanye abarenze ku ry'Imana, itegeko hanishwa ni rya Mose, igiti canke bamutera amabuye bakaraba mu ya Mose. Niyo mpamvu rero bafashe wa mugore w'umusambanye bavuze ngo uyu muntu tumufashe ariko arasambana, kandi mu mategeko ya Mose bivuga yuko ufashe ariko arasambana tumutera amabuye. Yesu yaravuze ngo sinagiye gukora ikintu na kimwe nagiye gushitsa, bivuze ngo bakimara kuvuga ati amutera amabuye, Yesu yavuze ati oya, utarakora icaha namutera amabuye. Muri make Yesu akuyeho ibwirizwa rya Mose, mugabe ry'Imana irahagumye. Yaciye abwira abamugore ati abariko barakwagiriza bari he ntabahari, guhera uyu munsi rero genda ariko ntuzongere kandi gukora icaha. Muri make ntaziyongere gusambana, ariko rya bwirizwa rya Mose ryo guhana arikuyeko. Niyo mpamvu mu gitabo c'Abigalati nimba atari Kolosayi mbihanaguye cya ciyete cyatwagiriza. Hari impamvu reka ndakubaze Hakim, urasobanuye neza ko ushatse kuvuga yuko Yesu mabwirizwa ya Mose yayavanyeho? Bien sûr. Nono munsi ni muri Christianisme ninda asambana bamutera amabuye. Tekanase. Inda mu rusengero ziruzu. Tekanase. Jewe ndahamya ko Yesu yari umuyisilamu. Kandi nakubwiye uwisilamu ni dini y'abanyincabwenge. Sawa? Kuko ndanakubwira ndavyemeza, il n'y a pas la justice. Sawa? En dehors de l'islam. No kuvuga nshatse kuvuga yuko murantunga nta butungane buriho hanze Islam. Yes. Nta Islam, nta justice iri hanze y'Islam yoboneka. Iyoza yose yoza ari injustice, kubera ko Uislamu bushira amategeko y'uwaremye ibiremwa mu ngiro. Turi kumwe? Nimba umusambanyi ashoboye iyo yasambanye agasambana ari umugabo cyangwa umugore yubatse yasezeranye imbere y'abantu n'Imana n'umugore wiwe cyangwa n'umugabo wiwe, hamagaca hijya guca icyo bita mu Kirundi ngo kurenga ibigo, akarenga ibigo akaja gusambana, uyu ababaye ikivumwe ntabari kure kuba kwisi. Igihana haba muri Islam ababaye igihemu. Icyambere cyo abahemukiye umuryango wamwibarutse, sawa, wamushigikiye, wamutanze, wamusohoye, akabagiye kandi kurenga no gusuzugura umugabo yamukoye. Turi kumwe? No kuvuga rero umugore cyangwa uyu mugabo yarenze ku masezerano basezeranye n'umugore wiwe, akagerenga ku masezerano yasezeranye imbere y'abantu n'imiryango ikoranye, akaca ajya gusambana, uyu muntu mu Islamu, uko Islamu buvuga niyicwe. Kandi umukwicwa kwiwe umviriza rero Hakim, ategwa amabuye bene umurango barorera. Turi kumwe? Kujya yagize ubugeni abantu barorera, ategwa amabuye akicwa bene umurango barorera. Ivyo rero so Uislamu bwa kino gihe tuvuge wenda wavuga ati ni gihe cya Muhammad, ariko urumva ko ni gihe cya Musa alayhi salatu wassalam, amahoro n'imigisha vy'Imana be kuri we, nawe ni kwa mategeko yabivuga ubusambanye niyicwe. Nukuvuga rero burya na Yesu ntabwo iri tegeko yarikuyeho. Urabona bafashe uriya mugore bamuzanye kuri Yesu, bamuzanye nk'ikigeragezo, bamuzanye systeme y'abantu babi. Aba bantu bazanye umugore bari abantu babi, bari baje kugerageza Yesu barabe ni buryo ki aza kuvyitwaramo. Bamuzana ku mugore. None se umugore, rega no mu Islamu nuvuga ngo umugore yasambanye cyangwa umugabo yasambanye atavyemezo bihari bigaragara bifate, kandi ababibonye n'ababivyemezo byari bihari baba abanyakuri b'abagabo b'inyankamugayo byari bihari, batanga ubuhamya, baba ari bo batanga ukuri. Byari bihari mugabo kandi ntiyishwe. Nta byari bihari, ushimata byari bihari. Bazanye umugore, none umugore yari yarisambanije, ko yababajije muzanye umugore, umugabo babikoranya ari yareka
Ego jambo ntiyabaye ijwi byare kare. Wow. None umugore yari yarisambanye. Oya umugabo ntanavugwa. Kubera ko atavugwa hasambanye umugore. Niwe ugene gukora amakosa rega abagore barusha abagabo. Nayo mpamvu abagabo turi abana beza. Niyo mpamvu mu Islamu nayo Imana ivuga ati azaniya. Iyo bavuze azaniya aya muri Qur'ani ivuga ku basambanyi yahereye ku mugore. Ni wumva turi kumwe yahereye kuki ku mugore. Ariko rero muri hukumu ya Islam ntabwo bafata umugore kuko hari ibintu bibiri. Umugabo kubitwa inkoni. Pardon ashobora kuba yasambanye n'umusore. Reka hari ibintu bibiri. Ashobora kuba yasambanye ari umugore yubatse afise umugabo wiwe basezeranye babaye mu ndoa. Turi kumwe agaca agasambana n'umusore. Umusore atararongora. Nukuvuga umusore ikintu akorerwa muri Shariatul Islamiyya mu mategeko y'Uislamu, uwo musore ica basanze koko vyagaragaye n'ivyemezo yabikoze bamukubita inkoni ijana. Iyi ni pinisho yiwe. Zimwe zuko canke imwe yuko. Inkoni nyene nawe uravyumva. Igiti mwana. Igiti nyene nawe uravyumva. Igiti pe bakakimushusha. Ijana. Sawa? Ijana. Hanyuma umugore nawe yarenze kuri ibi akaba umugabo wiwe hari kandi agihari. Sivyo? Nukuvuga ntamvo yamuteye ibi. We yarafite umugabo wenda yanamushaka ibibazo vyo bikarangira. Nadashoboye akazi muvyeyi. Ubwo nyene muri uwo mwanya umugabo uyu mugore aricwa. Niyo hukumu yiwe akubitwa. Numva ko abagore bahohoterwa none. Sawa akicwa. Ni nk'umugabo kandi nawe yasambanye n'inkumi. Umugabo aricwa ariko inkumi kubitwa inkoni ijana. Iyo rero iyo basambanye ari umugabo n'umugore bose baba umugabo afise umugore wiwe n'uyu mugore afise umugabo wiwe muri uwo mwanya babiri bose aba bompi babiri barakubitwa amabuye bakicwa. Ko ni ku Islamu upanze. Kandi bwana hakimu burya amategeko y'Islamu arapanze neza. Iyo amategeko y'Uislamu yaba ariyo ya mategeko amareta agenderako isi bitunganije. Taguha karorero. Burya amategeko y'Uislamu wishe uwundi bamwice. Niko Uislamu upanze. Iyo haza kuba umuntu yishe uwundi nawe bakamwica kwisi abantu bababayeho neza. Ntawe ubasamara ku magara ya mugenzi we. Ariko umunsi umuntu akubwiye ati ndakwica uza abantu maze kwica. Nawe no kwica nkakurangiza kandi akanakwica akabandanya kwiberaho. Ariko mategeko y'Islamu mu matwara ya Kiislamu sivyo iyo wishe uwundi uriya wishe ntabwo arakayabo. Yari umuntu nkawe wenda asize abana asize abagore asize umugore asigaye ari umufakazi abana basigaye ari imfuvyi. Vyakagombye kuba nawe nibakwice bose bagandare baje mu rugandaro. Imiryango irire niyirire hama aba bana basigare bitwa imfuvyi n'abawe bitwa imfuvyi. Abdullah mukurangiza kugira ngo dutegure igice cya kabiri cyanyuma reka ndangize n'ikibazo rero. Burya mwebwe ingurube muyihora iki ko mukamenga igisibije ingurube muyihora iki yabatwaye iki muri make? Ingurube usomye ndishura nkoresheje kwanza cyandiko cha Bibiliya 11 Abalewi igitabo cy'Abalewi 11 murongo w'indwi. Murongo w'indwi avuga ati n'ingurube nubwo yuza ariko ntifise inzara ziri n'umwanya hagati. Mugabo ntawe yishe muri make ingurube. Nigihumanya muri mwebwe. Turi kumwe. Ngo ntimuze muyige n'imivyimba yayo nimuze muyikoreko nigihumanya kuri mwebwe. Ivyo rero kuba ingurube ari igihumanya ingurube ubundi jewe ingurube sinayibona ko yoba ari mbi kurusha nyeneyo ayitunze. Ingurube ni igikoko. Iyo gifuye nta rubanza gifite imbere wakiremye. Sawa ivyayo biba birangiye. Ariko umuntu nyeneyo nyene ingurube Imana yaremye iyo agiye gufungura ashimira ikiremwa iyo asenze agasenga ikiremwa uyu ni mubi kurusha n'iriya ngurube. Rero mu Islamu ingurube ego ni kizira nta Muislamu yorora ingurube
ariko kandi twe ngurube ntacyo zidutwaye my friend. Mwobana muri make kubana gute hari umuntu abana n'ibikoko ataco kigutwaye nuko bagahene mwobana ukagashikagira ahantu none se ubwo uje nasanga ahantu ingurube yagize ikibazo iri mu mutego sindayitegura nayitegura ubu yigiriye neza muri make nayigire ko mu Islamu hari ikintu bita ihsani al-ihsani mu Islamu ni kugirira neza ibiremwa. Kugira neza ibiremwa rero n'ingurube irimo. Ingurube wibonye ahantu yaguye mu mutego ikirashaka kwikurayo bikanka urategura uriya mutego ingurube ikibanda. Hari wavuze ngo uri mu butayu naho kumviza ya kwishuka abantu hacuri buryo mugabo bakabana hagurube karaho. Niyo nyungu y'ingurube. Urashobora kugera ahantu ingurube mu wundi nta kintu kibi kitagira inyungu. Eka ndakwereke. Urazi ko inzoka ari haramu. Ntabyuzi inzoka nimbi turi kumwe inzoka birazwi ko inzoka ari mbi siko none nimbi cyane ariko nagira ndakubwire igihe kimwe naratembereye mu Cibitoki cya Rugombo ncasanga mu Cibitoki hari ikibazo cy'imirima abarimyi bariko bararima ibitegwa imbeba zikajayo zikajya imirima zikajya ibitegwa nabi ariko rero ndiyuheza ndibaza impamvu ndakurikirana ndatohoza nsanga kumbe bamwe mu Banyacibitoki bamwe iyo mvuze bamwe simvuze ngo ni bose kuko si bose bakoriyo bamwe mu Banyacibitoki bari barihaye ingeso yo kujya inzoka. Iyo rero batanguye kujya inzoka kugeza aho inzoka zitangura guhunga abantu. Inzoka urazi ko umuntu abonye inzoka yiruka rero harageza aho inzoka ibonye umuntu igirane yiruka. Sasa bica bituma za nzoka zica zirahunga amashamba, zimaze guhunga amashamba imbeba nazo ziba zihaboneyeho. Wa mugani ngo imbeba zitari akayabuga katari inuze imbeba zirira ku meza. Rero inzoka zimaze guhunga imirima inzoka zimaze guhunga imirima imbeba zaridegemvye ko imbeba zitinya kujya mu mashamba kubera ikibazo zihurirayo n'inzoka. Ncasanga rero kumbi cyatumye imbeba zigwira mu mirima icyatuma imbeba zitajayo cyahavuye. Ncasanga kumbe naho ikintu gishobora kuba kibi ariko inyungu yacyo iraba. Naco gituma natwe uko woba kose mubi twe turagukeneye kwinyungu. Abdullah urakoze gose kuri Malengo Media. Reka turangiriza ngabe bivuze ngo igihe cya kabiri cyatuzwe tumuhamagaza uyu mugabo turaciyaga byinshi kuri Islam n'abapastori vuba rega baraza tubayagishe twumva kugira ngo abataranzura dufate umwanzuro kare bantu b'Imana. Kuri kamera twari kumwe na Johnson Pro je mwumva burya nitwa Hakim de Mwarimu. Twari kumwe na Abdullah tuzongera guhamagaza kandi uzoza. Yego murakoze tuzovuga byinshi cyane. Thank you very much. Ariko mukomeze mukore subscribe mwabagabo nama ndababwira namwe bagore. Aha.